Bakunzi ba El Bishasha aho muherereye mwese amahoro. Amahoro cane, nizere ko mumeze neza, nizere ko vyose bigenda uko muvyifuza. Hama nizere ko mubandanya mumina, ico nico gikuru. Ibisigaye ni amahoro. Uno musi nshaka kubabwira ikintu canshikiye, ikintu cambayeko, ariko kiriko kirahinduka, mugabo ni ikintu cama cashitse cane gose. Uno musi rero navuze nti reka ngire ico ndakivuzeko naco nyene. Ico naco si ikindi, muja mwabibonye ingene citwa ikiganiro, ni ukuntu abantu bacibwa urubanza bisunze ingene bameze. Umuntu akakubona gusa, akaraba ingene umeze, akaba yamaze gucira urubanza. Akubonanye ihereni, akaba yamaze gucira urubanza. Akubonanye umushatsi umeze gutyanye, akaba yamaze gucira urubanza. Jewe muri kahise nari mfise ubusage, biya bita ngo ama dreadlocks. Nari mfise ubusage burebure cane, nari maze imyaka indwi, bwari ubusage bw'imyaka indwi, yari miremire cane yagera hepfo gose. Hanyuma ego abarundi turazinanye. Hari abantu bakubonye ufise ubusage, n'ubu gushika iyi saha aca gucira urubanza. Akubona yuko utigeze wiga, akubona kuri imburakimazi, akubona kuri umunywarumogi, akubona kuri igisuma, kuri umwambuzi. Ni umuntu akubonye nta n'amahoro yumva urenganye impande yiwe. Ababona umenga umuntu w'umusuma, ababona umenga umuntu w'umugizi wa nabi. Ihereni baryitirira vyinshi. Hariho n'abavyita ngo ni babandi bahuza ibitsina basa, ngo aba homosexuel. Hariho rero n'abandi bantu bakubona watoboje baca bavuga ati ibara ryaguye, wabaye umubandi, wabaye umusuma, nta kindi kintu gisigaye. Ikindyohera ni ikihe rero? Uno musi sinaje kuvuga ingene bigenda ngo abantu barundi ngo babigaye canke ngo bagire iki, ahubwo naje gushima. Naje gushima ko hariho abarundi babitahuye. Naje gushima ko hariho abarundi uno musi atakurabira umushatsi, ahubwo araba ico ushoboye. Atakurabira akantu kari ku gutwi, ariko araba ico ushoboye. Ataraba ivyo abandi bavuga, ahubwo agenda akavyirabira kuri wewe akavuga ati jewe ndakeneye kumenya ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye. Akaguha umwanya wo kukumviriza. Abo bantu ndabashimira cane. Jewe mu Burundi narakoze, nari mfise akazi keza, nari umwarimu, ariko sinigisha muri leta. Sinigisha muri leta, ntivyari akazi novuga ngo ubuzi bwa leta ntibworoshe. Ariko ndazi umuntu akorera leta afise ubusage, ntivyamworoheye. N'ubu nama nimvira nti iyo atagira umuntu amwizera, agira umuntu yugurutse mu mutwe avuga ati jewe ndazi ko naka ashoboye, atarinze kumuraba ku mutwe, ntivyari kworoha. Uno musi rero ikibazo nama niyumvira ni ca kindi. Mbega ni kubera iki abarundi tuba dushaka yuko dufatira umuntu mu kumuraba ingene asa? Ntihoba harimwo kwiyorobeka? Kuko harya benshi banywa urwo rumogi twumva, canke benshi banywa iryo tabi, canke abo basuma, canke abo bambuzi, burya ntiboba bafise imishatsi isanzwe, canke bimwesha neza? Kuko je nama niyumvira, mbe urya muntu vyoroshe kubona ugaca wibwira, ntiwumva ko vyoroshe kumukwepa? Ariko urya muntu udashobora no kwikeka, niwe akwiba ahubwo ntunamenye n'ikiriko kiraba. Uno musi rero jewe navuze nti reka ngire ico ndabivuzeko, ngire ikiganiro gitoyi, naho mvuga jenyene sinovuga ngo ni ikiganiro, ni amasanamu mfata nkagira ico ndabivuzeko
nkuko nababwiye iyi YouTube yanje ndayivuga ko ico niyumvira ku bintu bimwe bimwe n'ibindi. Uno munsi rero jewe nashatse kuvuga mpagarikiye ku kintu citwa ukuntu abarundi tubonana hagati yacu. Ni kubera iki tudashobora kuvuga tuti jewe ndakeneye umuntu yashoboye gukora iki n'iki n'iki. N'akarorero ngira ndababwire, jewe ngikora mu Burundi narakora ibintu vyo gurepara amamashini, vyo gukora ivyuma nyabwonko, ordinateur. Hanyuma barashobora gutelefona bati imashini yapfuye aha genda uyirabe uyikore, akazi ni kariko karagenda neza. Je musi umwe naragiye, sinza kuvuga hariho, ariko ngira ndabatera inkuru gatoya. Iyi mashini yarapfuye, ordinateur yarapfuye, hari ahantu mu gisagara ca Bujumbura. Hanyuma ipfuye barampamagara, ni wowe Shaka? Ego, twashaka uze gukora ngahanye vyapfuye, bari batubwiye ko ushobora kudufasha ukayikora. Ntego, nta kibazo, ndaje kuraba nimba ari ico nokora kugira bisubire gukora. Ca ndagenda, nshitse nasanze hari abandi bantu bariko baritura, mugabo icuma ntikiyo kirakora, ordinateur yapfuye iri ku ruhande, mugabo uyu mupfasoni yari ngaho onye yariko arakira abandi bantu. Akimbona hari nk'abandi bantu babiri imbere yanje, arandaba ampera ku birenge, araduga gushika ku mushatsi, aravuga ati umva, yarandavye n'agasuzuguro, hamwe na jewe mvuga nti ndabimenyereye, guciga urubanza ndabimenyereye. Kuba mu Burundi ufise ubusage canke kuba mu Burundi ufise ihereni ni ukwemera guciga urubanza misi yose, ni ukwiyakira mbaye babandi, ni ukwemera yuko wama ucibwa urubanza misi yose ku kintu naho atacuba wakoze, wemera gucibwa urubanza bakuravye. Hanyuma ca ndarindira, uwa mbere aramwakira, arakira uwa kabiri n'uwa gatatu, ca ndashikirwa. Nshitse yandaba nk'incimbwa ihaze, wa muntu nyene ubona ko adashaka kwakira, amerewe nabi, avuga ati sije naramvuye imbere uyu muntu w'umubandi, w'urumogi, w'igiki gisa n'umwavu. Ca ndamubwira nti mwatumye ko umu informaticien? Ni jewe nanje. Ngo ni wewe Shaka? Aca arahinduka atangura gutwenga, kubera yumvise nshoboye, kubera azi yuko bari bamaze kumubwira bati hariho umuntu aza kuza gukora imashini yitwa uku. Ntiyumva rero yuko hariho umuntu yoza gukora imashini afise amadrede, yumva umengo ntivyoshoboka. Ico kintu rero caratumye niyumvira, kandi ni vya kera ndiko ndarenza urugero, vyabaye mu 2016. Umva haheze imyaka 8 iraheze, si mike. Ariko rero igihe vyarampaye icigwa kininiya cane. Ndavuga nti burya ba bantu batwizera turadukwiye kubashimira. Uno musi rero aya masanamu nayo gushimira umuntu uwo ari we wese aho aherereye, adafata ngo yisunge ibyo abantu bavuga ngo imbere yuko araba ico umuntu ashoboye. Ni nkuko insaku, iyo umuntu ariko arasakuza avuga ngo naka ngo ameze uku, hakuja kumviriza ivyo abantu bavuga, urapfuma umuntu umwimenyera wowe nyene, ukagenda ukamugendereza, ukumviriza ivyo avuga, ukaraba nimba vy'ukuri birya bintu bamwagiriza ari vyo. Iyo unabishoboye utari muri ba bantu biyorobeka, urashobora no kumubaza ukavuga ati mbega ko naka na naka bavuga ibi n'ibi kuri wewe, je ntavyo mbona. Ariko ivyo bisaba inguvu nyinshi. Na jewe aho sinje muri ba bandi ngo niyorobeke, ni ikintu kitoroshe. Naje sindabikora misi yose, bisaba inguvu nyinshi
ntama mfise, bisaba inguvu nyinshi ntama mfise. Guturukira umuntu ukamubwira uti wewe bakuvuga ukunye ariko nashaka kubikubaza ubu nyene. Ayo n'amasanamu nzogira, ndafise ko ico ndavyiyumvira ko navyo nyene kuvyerekeye ukwiyorobeka, nzogira ico nabivuze ko mugabo jewe sinzi kwiyorobeka, gusa ndatinya, hari igihe ntinya nkabura iyo ndabihera, cane cane nk'iyo umuntu yaje kukubwira ikintu agaca akubwira ngo ntukivuge, urumva? Mugabo kenshi jewe uje kumbwira ikintu ndakubwira nti kimfasha iki, atari ikintu kiza kwinjiza amahera, atari umugambi w'iterambere, ntuze kubimbwira. Bija muri wa mugambi w'isako. Kiretse ari ibintu byadushikiye hagati ya jewe na wewe tuba turatera inkuru, uvuze ati hari ibintu ibi n'ibi byanshikiye, bikazamwo inkuru, sawa. Ariko kumbwira ngo uzi n'inkuru ugahewe ngo naka ngo bimeze uku, siho wari uri, ntiwabibonye, ntuzi ingene bimeze, ntuzi ingene byatanguye, nta nyungu bifisemo. Ayo n'amasanamu nzogira ejo kuvyerekeye kwiyorobeka. Mugo no musi ndashimira cane abantu mudacira urubanza abantu mubonye ingene bameze, ariko muha umwanya wo kubamenya, mukagira umwanya wo kubaha amahigwe y'ukwerekana ivyo bashoboye. Abantu bafise ubusage, abantu bafise amahereni, abantu bafise utundi tuntu tudasa n'abantu twese, abantu tutahisemwo gusa n'abari bo bose, nta kosa twakoze. Iyo wumva si twe tubanye nabi n'abandi bantu mu gihugu canke mu kibano, murakoze cane, mugiraho muba mwubahwe, mwabikunze mubisangiza abandi, mugire iyo share, kuko utangije uba witayeho abandi, ahasigaye na hejo musigare neza.